Nguriya ngiyo iraje mukanyisase nari nababwiye ko aza gushika nari nababwiye ko aboneka mu mwanya muto cyane azobashitse bakunzi ba Inyishu Media ni Mr. CEO Mr. X-Ray Bam uraba ngwa ndabiri inombe na ndabira amapine ndabiri inombe cameraman gerageza cameraman bakunzi ba Inyishu cyane udasanzwe bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo muko muze neza ubigize gute nawe murasari umviriza ntitwari gushobora kuvyirengagiza. Yes 1 2 bakunzi ba Inyishu Media ndabaramukije bivanye naho muri Mr. Twitter Mr. Cousin ndiano kandi imbere ya kamera ndabaramutsa ndababwira yuko amakuru yizewe amakuru ameze neza aboneka muri Inyishu Media hano rero ni kuri TV ya Inyishu Media murabizi ndabaramukije rero bivanye naho muhagaze bivanye n'umwanya uza kurabira ko kino kiganiro jewe ni Mr. Twitter ndiko ndabashikiriza kino kiganiro inyuma kamera turi kumwe na Mr. Bobo Vanchi Mr. Bobo abikora neza amasanamu yo gukata imitwe nayo kujugumira yarahevye ubu no cameraman mwiza abikora neza twama tugenda umunsi ku munsi buri mwanya twama turi kumwe rero bakunzi ba Inyishu Media uno munsi ni umunsi mwiza aho tuje kugira ikintu cyitwa surprise Mr. X-Ray ahavuye mu ntara za ruguru yari yagiye gukora mu bikorwa bitandukanye rero uno munsi navyo yiteze ntazi ko tugiye kumwakira murabona yuko twavyiteguriye nko mu minota mikeya zobashitse rero navuze ati ndamukarere akantu kumutse ndamutore kuri 6 km nko ku kilometero aho imodoka iza guserukanira niho nshaka kumutorera rero ndi kumwe na manager wa Inyishu Media niwe twateguranye ako kantu kugira ngo tumutore aho aza gushikira rero Mr. Manager vipi witeguriye gute kwakira CEO vraiment numva mfise umunezero cyane kuko hari Mr. twari kumwe umeze neza none kwanza ndashima CEO kuvagiye ibikorwa urabona ko bimeze neza twabandanije dukora ndabona nkuko akunda kubivuga yuko ubumwe turafashanya bagiye dufashanya kandi ibikorwa runzi ko byagiye bandanya twagiye duhagaritse yes bakunzi ba Inyishu Media uno ni manager Frank muramuzi aramaze kubaka izina niwe bakunda kwita Niji Pro akora amasanamu ameze neza amafilme montage yiwe n'ubumesha babwita ubufu rero turi kumwe niwe yaje ngaha kugira ngo amfashe kwakira X-Ray urazi ko jewe ndi kumwe n'undi wa mukinyi wacu mimi gira babwiye abakunzi ba Inyishu Media abakunzi ba Inyishu Media baramukije babwire yambo bakunzi ba Inyishu Media murumva yuko Mimi Miriam wa mukomedienne wacu bica bigacika nawe nyene ari muri surprise tukuma tugirire CEO wacu wa Inyishu Media rero mukanya sase agiye kudushwaramwo anya n'abandi bariko baraza manager nakubwiye ko n'abandi bakinyi ba filme biteguye gushika ngaha kugira ngo iyo surprise ize kuba bari hano rero nizere yuko ibi bintu twari twabiteguye imisi ari mike dushaka tureke urukundo yego kuko icyo yari yagiye ku kazi kandi akazi k'igihugu kandi natwebwe dusigarana dufise umwete w'akazi kandi nizere yuko TV yacu Inyishu Media itigeze ntigeze iryama abakunzi ba Inyishu Media nyimba ari ibiganiro kuze John yagumye abibasukamwo abizana biga sana ariko ndiyumvira kuri iki kintu ko nogira icyo nokongera muri no kwezi yego vure muragerageje ko yes manager thanks so much rero manager ngumaneraguza imodoka ya mutwaye ndayizi gusa irafise iryo nombe reka kumbwira bana amapine asa na rouge amapine yarayirabura gusa ubunya aho tuza kumubonera amapine aza kuba tukura kuko je baciye imisi myinshi naja ruguru je ni nombe sinzi ko noyimenya none oya ni munezero mwinshi abakuzi banyishu Media amugwe mutera amugwe muri kumwe natwe yuko turacarindiye wa mu CEO wacu yitwa X-Ray Bam ndabe ko yaserutse isase muraza kuba ndiko ndaraba ko yaserutse mu minota mikeya cyane tubaza kumubona rero gusa abakunzi ba Inyishu Media tutaribagira je ntaraja kure reka mvugane kwanza na manager twaherutse tuza kuraba abantu ze kuraba madame ariko ntiwadutumiye kuri mariage kuraba twaravye umwana ntiwadutumiye kuri mariage
Yes. Misi asigaye yita ngo uri Twitter. Jendi Mr Twitter amakuru yizewe urusaku urampinduriye ko sije jendi ngo ndakubaza mariage nkuko bavuga ngo abarundi tumenyereye iyo umwagije nawe acakubaza ikindi mbaza ikibazo kijanye n'ibinyene ntarakwishura kuko urumva je menyereye kuzi ariko muri sigaye numva ngo Twitter Mr Twitter ni kazina ka washaka kumbwira wabikuye kuki canke byaturutse kuba wite manager urazi Twitter ni gisata cyangwa ni rezo sosio ifise urusaku rwizewe rero jewe nze mu ba presenter bose jendi Mr Twitter n'umukuru w'igihugu nzoza kumukoresha ikiganiro ministre nzomukoresha ikiganiro n'abandi bose urumva je kubera nkora ntanga makuru yizewe atarusaku rurimo ushaka hewe iyo ni guturia ushaka kutwemeza yuko abakunzi ba Inyishu Media uzobama ubaha amakuru yizewe amakuru atagira mu kinyoma kandi asukuye jenda nkunda abakunzi ba Inyishu Media bari maso nkunda kuvuga mu ndero hagati niho nzoyazanira yego yuko nkuko tukuma tubikora aha tukuma tubateramisha sema uko ni murambigwe kuko mukanya nk'iminota ingahe hari hasigaye nk'iminota 6 ubu rero turarindiriye iyo minota 6 igahera tuzatumubona adushwayemwo mugumane natwe yes gusa ikibazo canje nariswa byibagiye ego urashara umwana urakura oya jubwenge burashakora ikibazo wambagije kirumvikana ariko uno munsi sivyo twajemwo inyuma yaho uwa mbere haswe kwiyahura uwa kabiri naho tukaza tubona kibondo none mubona ikibondo none tambie sasa usijali nizere yuko reka ivyo twazindukanye dufise umuravo yuko uzakugira big surprise yes nkuko mubibona ako karagaciyemo kari entre guillemets manager sishaka ko mukabandanya manager wacu aho ndamufatiye bavuga ati umukubitiraho umufatiye kubera ko umurindiriye ngo umuhango wa kwikiganiro n'umuntu agara cyane hakiganiro yoma rero bakonzi ba Inyishu Media rero manager ndamufatiye ahari kugira ngo amayo makuru gusa ariko tuvyihoze bakunzi ba Inyishu Media tumurindire monsieur CEO ngira ngo ariko arahaza cameraman ndabira hariya oya siyo ntaraza nanizi ko ari waserutse umuduga wiwe nawubonye uzuye inombe muraza kubibwira bakunzi ba Inyishu Media ndabakunda cyane mademoiselle ni sawa meze neza ndamutsano ko vuba ugomba uzazanire agakino meze neza uratagasa ibya mufotere nanje yo ntitugufotora nashaka kuvugisha gusa guherabuka biraba ariko kamera jewe gusa rega iyo kamera yihoze kuraba we iraba jewe gusa wewe ugira icyo ariko kamera yayizimije ariko kamera jewe we ntazimije nguriya ngiyo iraje mukanyisase nababwiye ko aza gushika nababwiye ko aboneka mu mwanya muto cyane azobashitse bakunzi ba Inyishu Media ni Mr CEO Mr XA bam ngwa ndabiri inombe na ndabira amapine ndabiri inombe cameraman gerageza cameraman bakunzi ba Inyishu cyane udasanzwe bakunzi ba Inyishu Media ngira ngo muko muze neza ubigize gute nawe murasari umviriza ntitwari gushobora kuvyirengagiza n'umunezero udasanzwe Mr CEO umeze neza kwanza amakuru y'imisi sha uratagase gusa inombe ni ahubwo nyari ruguru yari hanze none ga Burundi yameze neza je ndabona ni wari ruguru kabisa yewe ni frappe none iyi ni surprise nizo tuguteguriye rero arimo amavuka gerageza ntihagire kimwe kimusiga none big surprise mimi gerageza tufashe papa oya amavuka upirize reka bana chauffeur tufanyaje sasa okay bakunzi ba Inyishu Media nkuko mabibonye murabona yuko CEO wacu amaze kwishikira nizere yuko ibiraza kunezerwa ko ikirori nikerenga kirabandanya kuko ari byinshi tutamuteguriye muraza kubibona bwana kuze ube maso nyagira nakano kandi dusiga ndashari kumwe n'abakunzi bacu oya turagufasha Mr CEO turagufasha ganya gusa nka fatira microphone bakunzi ba Inyishu Media sasa nyegereza microphone abana mweze neza bakunzi ba Inyishu Media mwabibona ko avuye ko dusumira
Oyo nikuze ngira ngo ico mwabonye mwakibonye mu misi mike nimwe mwabona kuze afise inda nk'iyo wanje akavyiba nkuko muzobimenye yuko hari ikintu kizoba cyakozwe. Bwana CEO, amakuru yawe none. Meze neza. Ndiko ndakereza abashefu. Oye no kuri abashefu tubashirije. Muratubabarira. Wanangorane. Murakoze cyane. Bakunzi ba Inyishu Media nizere yuko mwabibonye akantu twari twamuteguriye ko kumwakira ngaha nyene mu rugo iwiwe mukanya isase turaza kubandanya n'ikindi kiyago. Cameraman reka kunsiga gumana nanje nakwereka. Lucky boy. Uyoni wa muzungu tu. Mwana wa CEO. Muona. Wame like son like father. Mwana sana sisi koko. Like gira ico bwiye abakunzi ba Inyishu Media. Gira ico bwiye abakunzi ba Inyishu Media. Ndabaramukije babwiye. Bwivuga ndanezerewe kumbona papa. Murabona yuko umwana yarafise nyene imisi myinshi atabona se wiwe ariko umunezero afise n'udasanzwe nizere yuko amukanya nk'umwana araza kugira ico amubwiye papa wiwe. Bobo we gomaranje tubaryohera abakunzi b'Inyishu Media kuko ni bakunzi b'Inyishu Media mabona ngira ngo muraba ko ari umunezero udasanzwe mu kinyamakuru cyacu. Ndashaka kubaza kuze John ibintu vyakire gute? Ni umunezero udasanzwe mon frère. Leo nakanumva sinaona leo ni bokura avoka ulibiona mimi nishawambia namaze kubabwira abakunzi b'Inyishu Media yuko mu misi mike nimwe mubona kuza afise ndangi wanje iranze koza yiwanje izo bari bonne gouvernance ubone ko arakaruka soba kakoze. Yes rero turabashimiye cyane kubona CEO mwadukurikiranye hama CEO wacu CEO niturakubaza CEO nituracakubaza nukupe kamera gumane natwe kuko ari amajambo make duguma tuvugane na CEO abona kuse yes tushaka kukubaza Mr CEO tubwire hariya anya wari mu biki kwanza? Ntari mu bikoga nyene twarabonye amafoto uvuga ati ngo harajwe muri gihugu cy'u Burundi aba director duhagurutse twemye mu post yanyu none tubwire nikiye gikorwa mwari muri ko murakora hariya mugiye kuturekurira muri no misi man ubiriza yego ibabona amahera ni kure cyo cyambere umenya cubwe byo gufyitiriza cyangwa ibiki nibiki ibabona amahera ni kure. Yes yari clip ya Kesdan ko dusanzwe tuzi kuri manager wa Kesdan tukabona wari ufite amakamera wari muri location zimeze neza. Bo ndibaza mvuze ati ko ari clip ndiko ndabesha ariko ni clip nyene ama clip hapana music video na ama clip nagiye gufata ama footage fulani y'igihugu cyuvyumva. Je ndiko ndibaza ko ari indirimbo runaka y'umuririmbyi wawe uri kurashootinga hariya kubera kuri post wavuze ati ngo harajwe aba director tugiye kubakorera. Oya navyo nyene byarimo mu kuraba mu kuvisita ama location hariya asanze igihugu cyacu cy'u Burundi harimo ama location meza cyane Ndumiwe.